mbere yo kwiyumvira kuja kurisha concert nimba wiyita ko uri mu ivugabutumwa kubera kurihisha. Kubera ikibazo ca mbere nkunda kubaza ni shobuja ninde? Kuko shobuja ni wategerezwa kuriha, uwagutumye ni wategerezwa kuriha. Benshi baca baza bagatanga ama excuse, bagatangura bakavuga ngo urabona ngo bitwara ivyuma vyinshi. Umviriza, nimba sobuja yakubwiye genda nuko afise budget yavyo, irazinye nibiriha, irahagurutsa abantu bakabiriha. Iyo mubonye abavuga butumwa bavuye hanze bakaza baje kugira ama campagne d'evangelisation hano, ntibabikora ku buntu. None ubanza ngo biba ari vyagusa, niba ari vyagusa mugari iyo umuntu aba yarishe. None ndakubaza, nk'ubwize concert bati Imana yambwiye nje kuvuga ubutumwa quelque part, yashize ku mutima yuko ntezwa kuja kuvuga ubutumwa mu buryo bw'indirimbo aha nkaca nshira ticket dufate meme no kuri 2000, sivyo? Imana ifise gahunda n'umuntu adafise n'icasha mu mufuko, bica bigenda gute? Donc urumva bafise 2000 bonyene nibo bafise urusha go kumva ubutumwa bwa Kristo. Nukuri udafise amahera yo kubikora icara utekana, ntuzopfa udakoze concert, kuko l'objectif c'est pas toi. Solo nkabaza, so mwijuru yagutumye ugiye kubwira ufise uvyuma ati zana nzokuriha, bikarangira so mwijuru ataguhereje amahera yo kubiriha. Au fond numva nkeneye kubaza ikibazo, ninde yagutumye? Ninde yagutumye? Bibereye muri secure birumvikana, niyo principe yabo niko babayeho, je ntibinderanje. Muga muri gospel mu kuvuga ubutumwa ndiko ndabaza ninde yagutumye? Rero uwo yagutumye genda wiyugarane, usubire wiyugarane mpaka guhaye uburyo, hama nabuguha usohoke. Je nkunda kuvuga ibintu bibiri, ni kimwe muri ivyo bibiri ntabonye iyo nyishu sina avance. Ni swat Imana irambwira iti sohoka, nateguye abakwa kompanya, hama nkagenda. Ani mugenemeye kugenda atacu mfise, canke kambye ati fata ya ma economy wawe ugenda, I've got your back. Mugenda ntarumva kimwe muri ivyo bibiri ndabiparika, kuko sigikorwa canje ni ikorwa ciwe. Ndabesha none imba igikorwa c'Imana ugenda kucitira. Niyo mpamvu twama mu stress, niyo mpamvu twama turiko turashwana, niyo mpamvu twama turiko turatukana, kubera tugenda kwishira mu kibanza c'Imana, tugafata amangagement mu kibanza c'Imana, hama bikarangira bidakunze tukaca turangira turi mu mabifu. Rero tumenye akazi kacu sako kubaka amazina yacu, nako gufasha abantu kumva ic'Imana iri kwiravuga. Rero nimba ufise message ni vyiza, senga Imana ikugurira umuryango igukoresha, kuko nutabikora gutyo ni kakavuye tuzoba turiko turazana mu nzu y'Imana.